Salut bakunzi b'ikiganiro Weekend Choice, twaba tugera mu kiganiro Weekend Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu ikaguma iryoha nko muvyifuza. Turara ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo bibwire Yesu y'umugwi Light Music, indirimbo dusanga mu gitabo ca Cantique, indirimbo ivuga ingene ku muntu ababaye canke ku muntu afise ibibazo, ku muntu ari karaca mu bibazo bitandukanye, biko atawundi wo kubibwira, nta wundi wo kuganyira, nta wundi ashoboye kubigukiza, nta wundi ashoboye kubigukuramo atari Yesu wenyene. Ushobora kwibaza imwe nka ushobora kubona umenga hari umuntu ashobora kubikemurira canke ati ndafise solution kanaka, ndafise umuntu yofasha kubinkemurira, ariko nta wundi ashoboye kwemura ibibazo ni Yesu wenyene. Nta wundi tubwira ibibazo vyacu akatwumva akatwumviriza akanavyishura ni Yesu wenyene. Tuje rero ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika bibwire Yesu y'umugwi Light Music, komeze guhezagira, ikomeze kwegereza kandi komeze kwibutsa ko nta wundi akwishura imitwaro, nta wundi wo kukunezereza atari Yesu wenyene. Iyi ndirimbo igira kabiri, ni indirimbo ivuga ngo ijambo y'umuririmbyi Eden Ibanga, avuga ngo uwizera ijambo ngo ntazigera maramara, ngo nanje ko nizeye ijambo sinzigera maramara. Uko wizeye ijambo, uko wizeye Imana, uko wizeye ivy'Imana yavuganye nawe, ufise amadutu ivy'Imana yavuganye nawe, canke ufise amadutu ku buzima uriko urabamwo, canke ufise amadutu novuga ngo y'ivyo uriko urabamwo mu buzima bwawe, urazazanirwa, ntubona iyo biriko biraja, ariko uko wizeye ijambo ry'Imana, uko wizeye ico Imana yavuganye nawe, ntuzigera umaramara. Reka ino ndirimbo itwibutse ko ijambo ry'Imana rikomeye ku buzima bwacu, kandi ata jambo ntitwobasha kubaho, ntitwobasha novuga ngo kwizera ko Imana itkorera mu buzima bwacu. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika ijambo y'umuririmbyi Eden Ibanga, ikomeze kwibutsa ko Imana ihari ku buzima bwawe, peu importe les circonstances wowe ugenda uhura nazo mu buzima bwawe. Iyindi ndirimbo ni indirimbo ivuga ngo ndabica umutwe, y'umuririmbyi Yannick Yuta, indirimbo ivuga ngo ngomba guca umutwe w'ibibazo vyanje, ngo nyobora mwami mu nzira zawe, nta wundi azidushoboza, aravuga ngo gushika kw'iyo ntsinzi yuko twotsinda ibibazo vyacu canke twokemura ibibazo vyacu ni Yesu wenyene, kandi ni mu gihe tuzogendera mu nzira z'Imana. Rero ni indirimbo y'isengesho, ni indirimbo yo gusaba Imana ko yoyobora umuntu canke yokuyobora mu nzira zayo, kandi ikagushoboza guca umutwe w'ibibazo ufise. Ushobora kuba ufise ibibazo bitandukanye, ushobora kubona ko indwi yatanguye uri mu bibazo, ugeze muri weekend ntubona inzira, ariko ino ndirimbo ikubera indirimbo y'isengesho, kandi Imana yishure isengesho biciye muri ino ndirimbo. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika ndabica umutwe y'umuririmbyi Yannick Yuta, komeze guhezagira, ikomeze kwibutsa ko ni Imana nyene ishobora kugushoboza gukemura ibibazo vyose ugenda uhura navyo mu buzima bwawe. Iyi ndirimbo igira kandi indirimbo ivuga ngo mpore y'umugwi Dansha Voice, indirimbo ivuga ngo shaka kumva ya majambo wamubwira, shaka kumva ya majambo nabwira abandi, shaka kuririmbirwa za ndirimbo nabwira abandi. Hari igihe umuntu aba mu buzima canke hari igihe umuntu aba mu buzima bwo kuzazanya nko nanye ndayivuga, akibuka ko yamaremesha abandi, ugasanga wamubwira ubutumwa abandi, wamuremesha abandi, wamubwira abandi ko Imana ibakunda kandi Imana ikayibakorera, wamuremesha abandi, Imana ikabakura mu bibazo barimwo, ariko ugasanga ubuzima bwawe ntibwigera butora inzira, kandi uremesha abandi kandi uhezagira abandi. Ariko ino ndirimbo ivuga ngo canke indirimbo y'isengesho yo gusenga, ukiyegereza Imana, ukabwira Imana ati Imana nanje nkorera. Reka rero ndirimbo wumve ko yokubera isengesho, ubwira Imana nanje nkorera muri no weekend, nkorera vya bindi murambwira abandi nanje no munsi bimbeko. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika mpore mu Dansha Voice, komeze hezagira kandi uyisengize n'abandi kugira ngo bashobore nabo gushikirwa. Iyi ni indirimbo ya gatanu ari nayo ya nyuma, ni indirimbo ivuga ngo waranteturuye y'umuririmbyi Eric Twishima, ariko umuririmbyi Jean Christian iri imbere. Ni indirimbo ivuga ngo waranteturuye, warantabaye, wanciriye inzira aho vyari bikomeye, aho ntabona inzira, aho nabona ko vyanse, wangiriye neza. Ni indirimbo y'ishimwe, ni indirimbo yo guha Imana, yo kubwira Imana ati merci. Reka rero ino ndirimbo igukoranirize hamwe amashimwe ufise, vya bindi Imana yakoreye muri ino ndwi, muri uno mwaka. Ino ndirimbo no kuvuga ngo ikubera indirimbo y'ishimwe kuri wewe nawe Imana itaragukorera canke itarishura amasengesho canke itarishura imitwaro kanaka, reka ikubera indirimbo kandi y'isengesho, kandi unashimira Imana kugira ngo Imana ivuga ngo mushime mu bibi no mu vyiza. Ikiganiro rero Weekend Choice kirangire ngaha, nizire ko wafashijwe. Izi ndirimbo zose zisanga ku rubuga rwa YouTube, twere tuzikurikirane, turyohereze weekend yacu, zidufashe, ziduhezagire, tugume tugubwa neza. Hamwe na Weekend Choice turyoherwe kandi tugubwe neza kandi duhezagirwe naho utaha.